imbeni wimbo wa sifa kubera iki iyo title ni indirimbo ya mbere ushize kuri YouTube niyo ya mbere kandi ikaba iri kweraduza ama views menshi mu mwanya muto mbega sico gitumye abantu nyene baduza ama views ngo Joel Lwaga ko nace nahandi hantu numva bako bavuga Joel Lwaga ari kwindirimbo ngiye kumva numva ngo imbeni wimbo wa sifa gwa ni ibintu byakome bazi ikintu gitandukanya abantu na sinzi ngene novuga ni les personnalités hari ingeso ikunze kwibonekeza mu eglise ndamukeneye Olivier Igani aze kuririmba kanaka cyane turamukeneye muri eglise kanaka ugasanga vraiment kweli yewe na pastor michoro pastor urabona nawe pastor chora pastor abamata pastor wembege ivyo bintu ubivuga kwiki wewe aba pastor sibo dusaba kontra ibikorwa vyawe wewe kwiteza imbere kwawe ntukubaza abantu ukubaza Imana n'Imana kusponsoriza ivyo bikorwa nizoca mu mbwa nizoca mu bikoko nizoca mu biti izoca muri mwebwe nyene nitwamagariwe gusegerereza abantu ico nzi coco mu gihe nyaco no mu gihe gikwiye Imana iraduza umuntu kandi kamuzamura Yes ndabaramukije mwese abari kure abari hafi bari mu Burundi bari mu mahanga ariko ngaha anye turi muri +257 mu Burundi Home Flavor TV kwa kundi nyene turagarusa ubwira kandi nguma ndabazanira abaririmbyi bafite ingabirano nyinshi zo guhimbaza Imana zo gutazira Imana gushira Imana hejuru no kwamamaza ubutumwa bwiza kubushikana kure reka ndakubwire uyu ari kuri microphone ni Jamaicano behind camera NZ imbere ko dukora byinshi nimbere ko tuvuga byinshi nibagire kugira subscribe like share na comment kuri kajya kanani turondere kuri Facebook Home Flavor TV Instagram Home Flavor TV Twitter Home Flavor TV ni twebwe nabandi ni twebwe gusa reka ndakuzaniye nde hari umuririmbyi aherutse gusohora indirimbo ivuga ni imbeni wimbo wasifa wumvise karibu cyane thank you very much murakoze gose tugusanze mwibarabara tubabari ntangorane gusa nta kibazo kubatakuzi bamenyere bakubona ku mafishi bamenyere bakubona mu bikorane kubatakuzi ninde tuko turayagana muri kano kanya murakoze cyane je nitwa Olivier Igani umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana Olivier Igani risiguriki Igani abo no kwibaza Igani numugani nibeze gute Okay cyo kibazo nari ndaciteze Igani ntabwo ari kirundi ni gikongomani ni rumwe mu ndimi zo muri Kongo kuko mu bisanzwe je navukiye muri Kongo baca izina ry'igikongomani ariko nakuriye mu Burundi narabaye mu Burundi kandi ndakunda Burundi nico gihugu canje rero sinashimiye guhindura izina kuko izina ni ryo muntu rero nuko nyene Olivier Igani Olivier Igani haraciye imisi mike cyane tubona indirimbo nshasha twari tukumenyere mu bikorane tukumenyere mu evenement mu makonser atandukanye ku ma stade nyene tukubona mu bikorane bitandukanye ariko nitwari bwaronke ikintu nka kijye wadukoreye mbega ijya ndirimbo kugira uyandike wisunze iki hanini je nibaza yuko ikintu cyose kirafise umwanya wacu ikintu cyose kirafise umwanya wacu kandi ikintu cyose iyo kije mu mwanya wacu kiza ari ciza cyane ikingorane y'abantu iyo ugomba gukora ikintu umugabo utaravye umwanya ugomba kugikoreramo kenshi uzusanga urikora ruhira ubusa rero iyo ndirimbo nimba nari mazi igihe kirekire ndiko ndakora umuziki nkaririmba mugabo sinje muri studio nsora indirimbo wari umwanya rero ijya ndirimbo yaje mu mwanya wo kandi ndashima Imana yuko iri kwera impact ubuzima bwa benshi naho kuvuga ukungene vyagenze kugira ngo ndayandike nta buhinga nakoresheje ni inspiration iyo ugenda iyo ufitanye imigenderanire n'Imana arafise ibintu igenda ikugurira naka kubwira kora kino kintu ndagushizemo kino kintu sora kino kintu nivyo mu bwenge bwanje mu nkomezi zanje sino kubwira ngo ivyo vyagiyemo ni revelation ni hishurirwa naronse uko nyene abantu benshi bamaze kumva ijya ndirimbo yawe gusa bakavuga ngo ijwi canke style wakozemo nimwe mu baririmbyi bazwi cyane bo muri East Africa nawe ngira ucumumenya wamumenye ayo makuru mura ndayumva kenshi wibaza ko ari
je bambwira benshi mugabo ngira batatu muri abo benshi bakubwira arabavuga Paul Clement arabavuga Joe Lwaga n'abandi benshi ariko mfatiye ngaho nyene je ijwi mfise ni rinyene ijwi mfise ni rinyene kandi imbere yuko menya Joe Lwaga imbere yuko menya Paul Clement nari nsanzwe indirimbo kunyene ariko ndibuka muri 2017 ari muri 2017 niho natanguye kumenya umuririmbyi Joe Lwaga hari umutipe twari w'umumizisye twari mu myiteguro yo gukora evenement y'umugwe naririmbamo ico gihe amaze kumva ingene ndiko ndaririmba rero cari gihe ya ndirimbo yiwe indirimbo y'uwo muririmbyi wo muhanzi yitwa Paul Clement ya Joe Lwaga yariko gusohoka iyo ndirimbo sitabaki nilivyo uwo munsi turi mu ma repetition ca ndabona uwo mutipe araje azanye iyo ndirimbo arambwira ariko araje felicita ambwira ngo nukuri ngo igani ndagyowe cyane indirimbo yawe nayumvise ngo ni indirimbo nziza cyane ngo ikozwe neza urumva ngo ni nziza cyane byukuri ngo wayikoreye he kumengo singa mu Burundi ndabwira indirimbo yahe teko nafise indirimbo ico cyumviro cyo gusora indirimbo kumengo ni haragera ngo yarekano n'indirimbo wasohoye ngo urayibagiye urumva yo tuyumvirize acarafata iyo ndirimbo sitabaki nilivyo arayinyumvisha ntunavuga uninde ngo nusi wewe oya bro ndakubaze gato aho ryari ryambere nawe uyumvise nayo ndi ryari ryambere natongiye kubimenyera ngaho nyene acarambwira ngo raba umviriza n'abandi bati bavuga nukuri umengo ni wewe ca ndavuga umutipe avuga ko dusangiye ijwi ko kumengo ndirimba nkawe ninde ngiye rero aho niyo natanguriye rero kumukurikirana ndabi vyakora ibiki nibiki mu nyuma yaho mugabo ava yaho urumva ko namumenye bitiye kuko abantu bavuga yuko umengo ijwi ngomba kuririmba nkawe ntamuzi uwo niwo musi wabaye umusi wa mbere kumumenya ariko kuva n'imbere yaho nari sanzwe ndirimbo kunyene wanashimba sindamukurikirana cyane ariko hari ukuntu umuntu usha ufise ibintu bikwenfluence canke ibintu bikwempacta nasanze nyene ndirimba nkabo kandi sino bihindura ngo ndabihindure kuko niko meze nuko nyene ni indirimbo ya mbere ushize kuri YouTube ya niyo ya mbere kandi ikaba iri kweraduza ama views menshi mu mwanya muto mbega abantu nibo babibaza ko ari Joel Lwaga yoba yasohoye indirimbo kubera bumvise ubwiza bw'indirimbo icambere na style wakozemwo si style sinovuga ngo ko ari style yo mu Burundi ahubwo novuga ko ari style international mbega sico gitumye abantu nyene baduza ama views ngo Joel Lwaga ko nace nahandi hantu numva bako bavuga Joel Lwaga ari kwindirimbo ngiye kumva numva ngo imbe ni wimbo asifava ngo ni ibintu byakome sico gituma ama views aduga cyane jewe ico kintu sinzi ico novuga mugabo ico novuga coco cyambere ntabwo ari Joel Lwaga ni Olivier Igani hanyuma ivyo navyo byo kuvuga Joel Lwaga iki niki je ico ndazi ico nasenze Imana ndashima ko kiriko kiraba indirimbo ikora impacta benshi ikora influence benshi kandi ndazi ni kubera kiri ni mu gihe nyaco ni mu gihe hanyuma ivyo vya Joel Lwaga Paul Clement sivise byinshi no bivuga ko kuko nanje sivise ukungene no kwihindura ngo simbe Joel Lwaga simbe Paul Clement ariko mu vyukuri numuririmbya influence Joel Lwaga numuririmbye nkurikirana cyane numuririmbya influence kuko ibintu akora ni ibintu binyubaka ariko sino camvuga kari we mfatiye ko oya niko nari nsanzwe meze ya abantu mugendere kuri YouTube ya Olivier Igani Olivier Igani murabibe iyo indirimbo namwebwe murabe ayo mavyuzi tuko turavuga namwe muyarabe vraiment nimwibagira gufana ko kajya kakengere musheko na commentaire uvuge Olivier uririmbye nka kanaka cha commentaire za sivyo thank you yes nta kibazo ariko ndazi urazi ikintu gitandukanya abantu na sinzi ngene novuga ni les personnalités ivyo akora nanje nivyo nkora twese dukorera umwami umwe ariko turafise ibintu bitandukanye Imana izogenda dukoresha arafise ivyo Imana imaze kumukoresha byinshi kandi twigirako ariko ndazi naje mu gihe ci wanje ndafise ibintu Imana izonkoresha ibindi bizoza bitandukanye n'ivyo yakoreshejwe kandi ndazi baravuga mu gifaransa bavuga ngo c'est l'onction qui fait la différence ay mavuta yiwe nanje ndo mavuta yanje kandi umwe wese ariko arakoreshwa mu gihe ciwe itandukaniro zitegezwa kubaho tu yes imbeni wimbo wa sifa kubera iki iyo title icambere kwanza kubwa Jeff wavuga ko
ubunye tumenyera abarimvyi benshi bashira ku indirimbo ngo title gasanga na majambo abiri abandi bakatwandika imbarike burayo ibiki bo kubera iki wahisemo kwandika imbeni wimbo wa sifa kamengo ni igitero cyose kubera iki kwandika uko jewe imbeni wimbo wa sifa ndashobora kuvuga urazi cyambere je nariko ndavuga yuko ni revelation aronse uko nyene ikindi kintu natahuye urazi Imana yibera mu mashimwe sifa bisigura ishimwe Imana yibera mu mashimwe ukurikiranye lyrics y'indirimbo nuza kuvyumva neza nariko ndaririmba ubuzima kenshi tubamwo ubuzima tubamo kamengo Imana yaratwibagiye ukamengo Imana nituzi ukamengo Imana nta mugambi dufitiye ariko nariko ndaririmba ndabereka ukungene Imana mu bihe byose tuba turimwo bidusaba kugira icizero no kwama mu mashimwe yabi bihe byiza yabi bihe bibi tukamatura abantu babizigirwa ku Mana kandi tukamatwerekana ishimwe mu bihe byose ico nico kintu gikomeye cyane turi mu bibazo dutanga ishimwe turi mu munezero dutanga ishimwe turi mu bihe byiza dutanga ishimwe tunibuka yuko kesho ari nzuri ejo ari heza Imana idufise ku mugambi mwiza uko byaba bimeze kose ibihe byose tuba turimwo turakwiye kuba abantu baririmba indirimbo zishimwe ya imbeni wimbo wa sifa ni indirimbo abantu iko yavugisha abantu benshi nka twebwe abamenyesha makuru turijwi ry'abanyagihugu abanesha ko bavuga ngo ijya ndirimbo ni hakorewe mu Burundi bigashobora gutanga umuco kuri ico kintu bibaye n'ukuntu ikozwe vraiment kweri ushobora kuduha umuco yakorewe he studio he producteur ninde ibintu nk'ivyo on ni indirimbo yakorewe nganyene mu Burundi ni indirimbo yakorewe nganyene mu Burundi kandi ico ngomba kubwira abantu bamenye ko nga mu Burundi tufise Imana kandi dushobora gukora ibintu bikomeye si hanze gusa no ngaha Imana irahari kandi irashobora no gukoresha abantu indirimbo yakorewe nganyene mu Burundi yakozwe no mu producteur yitwa Ebenga wo muri SMS Ebenga wo muri SMS niwe yayikoze yes niho nayikoreye ego music arrangement musical vraiment irarenze no kuri irarenze cyane mbwira ninda yoba yaguhaye ijya ide yo gushiramo ibintu arrangement menshi vraiment arrangement zihari no kuri ziri powerful ukuntu rero ushobora kutubwira ni bande bakuvugije music ne Benga nyene canke hari abandi bamisyo bakoresheje kugira nabo nyene vraiment mu barondere nabo nyene bakoze ibintu by'amateka yes hanyuma arrangement musical kujya kunagenda ba maide ari maide amwe nagenda sangira n'aba musiciens bamvugirije ariyo Adele pianiste ariyo Elise Batere ariyo Emma bassiste ariyo Caleb Solonga aho bose nabo bakoresheje abanani aba grand boss yes urazi iyo ufise ahantu ugomba gushika ufise indoto ugerageza uburyo bwose kugira ngo ukora ikintu ciza nagerageje kurondera abantu bafise umuziki bawutahura kuko nashaka ikintu ciza kameme kirimo amavuta ariko aussi ikintu kameme kirimo qualité nivyo nubwo kitabaye ciza cyane ariko ndashima Imana ko twakoze ibintu twaragerageje kameme hari ingeso ikunze kwibonekeza mu maglise wowe deja urasohoye indirimbo uramenyekanye ndamukeneye Olivier Igani aze kuririmba kanaka cyane turamukeneye muri eglise kanaka ugasanga vraiment kweli yewe na pastor michoro pastor urabona nawe pastor chora pastor abamata pastor we mbega ivyo bintu ubivuga kwiki wewe mbega ngaho no gukorera Imana vy'ukuri canke tuko turivanga mu bindi bintu tutazi ngerageje kucishura urazi yo muririmbyi ahisemo kuvuga je ubunye nzosaba amahera canke bivanye n'ivyo maze gukora nta kintu nzokorera kwa gusa naho sengera nzosaba amahera umwe wese abafise impamvu yiwe ariko je ko bwanje uko ndavyumva nibaza yuko ari ukudatahura mu bisanzwe umuhamagaro umuntu afise kuko ufise umuhamagaro ufise n'ici Imana yaguhamagariye nitugiriranira kontera n'abantu kontera twigiriranira n'Imana kuko nujya mu pastor bari hajya nawe nabari ko arakorera Imana kandi nawe nabafise kontera yiwe aba pastor sibo dusaba kontera ubufise icyo wavuganye n'Imana ubufise icyo wewe mwavuganye n'Imana rero nimba vy'ukuri uri umuntu ukorera Imana ibikorwa vyawe wewe kwiteza imbere kwawe ntukubaza abantu ukubaza Imana nayo rero nubwo ica mu bantu wewe ni widirectinga ku bantu nusegereza abantu nitwamagariwe gusegerereza abantu ico nzi coco mu gihe nyaco no mu gihe gikwiye Imana iraduza umuntu kandi kamuzamura ariko ico kintu cyo kuvuga ngo kubera amaze gusora indirimbo amaze gushika ku yindi level ngo ubu rero icambere eglise nahanu umuntu areregwa sivyo ni nahanu tureregwa ni nko muhira Imana iba yagushizaho muri ico kibanza kugira ngo ugire adresse kugira ngo igukuze kugira ngo ugire umuryango rero wewe ico jewe no vuga ico kintu
ntabwo ari ciza ku muntu afise umuhamagaro umuntu yahamagawe n'Imana kuko ari abantu bakora ikintu batahamagawe avuga kino kintu ngomba ndagikore nkamufura abantu hanyuma nangure kugira gute kubasaba amahera ibintu abashaka profit note ariko uhamagawe n'Imana ntiyisemba abantu wahamagawe tukiringaho nyene nkene utandukanyirize abantu umuhamagaro n'impano ko ni ibintu bibiri kandi hoshobora kuba umuntu adafise umuhamagaro mugabo akagira impano akaba n'undi afise umuhamagaro adafise impano ntandukanyirize icyo kintu rero murakoze cyane urabona kuririmba twese turaririmba kuko impano zo kuririmba reka mfatire kuririmba ko nanje ndi umuririmbyi urashobora kuba umuntu uririmba mugabo udafise icyo wavuganye n'Imana cyangwa nikije kintu ariko ndavuga udafitaniye icyo mwavuganye n'Imana Imana itakubwiye ngo genda ukora iki cyangwa ndakurungitse gukora iki kintu ushaka gufata muri aka karere ngomba kunkorera iki kintu urabona dufate nk'abaririmbyi ba secular music bajya bararirimba sivyo bararirimba barafise impano urumva umuhamagaro yo niki umuhamagaro ni gihe Imana ubwayo iguhamagara kakubwira hamwe n'ico kintu nashize muri wewe ngomba yuko nkorera kino kintu shaka yuko ufata muri aka karere shaka yuko ukora iki shaka yuko ugenda uko shaka yuko ugira uko nuko uko kuririmba kwawe siwo muhamagaro oya kuko nabandi bararirimba umuhamagaro ni kiya kintu Imana yakubwiye gukora ico rero naco ntabwo ukitega mu bantu gitega mu Mana nyene bijya kuririmba tuba turiko turasohora ibintu Imana yatubwiye tuba turiko turasohora umuhamagaro bice mu kuririmba ni ingabire gusa dukoresha ni igikoresho dukoresha kugira ngo dusohore umuhamagaro cyangwa igikorwa Imana yashize muri twebwe nivyo mu majambo menshi avugwa n'abantu ngaho hanze umuririmbyi wa gospel akoze evenement yo kwinjira amahera baravuga ngo aba batange kwivanga ibiki mbega ushobora gutanga kuri wewe iyo challenge iragushikiye urasohoye 2 millions ugakora audio video hama akavuga ko ugomba gukora lancement y'indirimbo avuga je ngomba gushira kwigitigiri cy'amahera hama hazi ugaca umva abantu bako bavuga ngo ivyo bintu by'ubukizwa mu bukizwa nibarisha amahera ingabire twazihawe ku buntu dusikoreshe ku buntu mbega ico kino kwivuga kwiki murakoze cyane yo ni ingorane ikomeye cyane kandi ikomeye cyane ariko je cyo novuga ni kujya kudatahura igikorwa n'agaciro k'igikorwa kubera uravye mu bisanzwe ikintu cyose kirafise intango kaba gifise aho cavuye aho kiriko kiragenda naho kimaze gushika rero iyo umuntu akoze ikintu akacavuga je ino concert ngomba ndayirihishe nibiba bisigura yuko agomba kugira agomba profit canke agomba iki no ariko nukujya gushaka kuvuga urazi iyo umuntu agiye muri studio aradepansa amahera iyo umuntu hariyo nibiganiro mukoresha hari nibiganiro tufate nk'ubu nka home flavor hari ibiganiro muririmbyi ashobora kubona umuririmbyi akavuga icyo kiganiro kwa gusa nacyo tuzokora bigasaba gatanga inoti umuziki ubiravye ni noti rero iyo umuntu agize ico kintu abakeneye gusa support kugira ngo agere gute arabe yuko nawe ne kijya kintu arimwo gitera imbere uravye hari n'igihe abigenza uko kugira ngo arabukuntu basi uburyo yakoresheje ubwa mbere arabyiko bwogaruka kugira ngo abandanye igikorwa ntabari kuri profit yiwe abari ari yumvira ukungene igikorwa c'Imana kigira gute gitera imbere rero no kujya kuntu twe tutaratahura neza gusa umuziki sino gospel irakeneye amahera yabi ibikorwa vy'Imana nibazi bakubeshe yabi ibikorwa vy'Imana icyo cyose gikeneye amahera tumenye yuko umuririmbyi nimba aririmba nimba yagiye muri studio ya konsomya amahera yara depanse ijya ndirimba mu konsomya amahera amafishi yakoresheje na mahera promotion y'indirimbo ikenera amahera ivyo byose rero onye bafita gukorera Imana aho onye uri kwakorera Imana sivyo bafita gukorera Imana tuba turiko turakorera Imana ariko imenye yuko n'Imana gusponsoriza ivyo bikorwa nizoca mu mbwa nizoca mu bikoko nizoca mu biti izoca muri mwebwe nyene urumva muri twebwe abantu nyene rero nk'umuntu maze kumva agaciro k'igikorwa c'Imana hamwe na 10,000 yawe urabona iyi 10,000 ndayitanze igikorwa c'Imana vraiment ntacyo bimaze umaze gutahura igikorwa c'Imana nayarenga 10,000 ayo 10,000 baba basavye kuriha 10,000 baba basavye pour ko entrée n'ibindi nayarenga 10,000 canke 50,000 we yatanga bivana n'agaciro canke valeur canke understanding ubufise mu vy'Imana aho umaze gushika kubwawe wewe urakoze iyo evenement canke iyo concert nayahe mahera ushobora gushira ko abantu kavuga je aya mahera niyo mpera je notangura ko concert yanje yambere nokora nkene gukora lancement y'indirimbo yanje nkene gutanga album yanje igiciro ca mbere noshirako niki inye uyumvira ubunyene
icyo nacyo novuga kubera icyo nacyo novuga urazi impamvu erega mu bisazi business y'impuzu uvuga ngo impuzu nerangwa ibihumbi 7 ngo nzoyidandaza ibihumbi 10 kugira ngo nunguke bihumbi 3 oya urazi ukungene ibikorwa byo nyene bigenda vyikora ibikorwa byo nyene nivyo vyivugira kavuga bivanye n'igikorwa nkoze bivanye n'ico ngomba gukora mbona yuko umengo hazokenera uburyo bungana uko rero kugira ngo bize bigende neza nzosabaya kugira ngo igikorwa c'Imana nikigire kugira ngo igikorwa c'Imana gitera imbere canke ni sinovuga ko cyo yes urakoze cyane vraiment ya murakoze namwe akajambo kamwe ku bakunzi bawe n'abakunzi ba Home Flavor TV hanyuma akajambo no babwira dukunda Imana cyane kandi nk'abaririmbyi bagenzi banje tugerageze kuraba mu byo dukora si info ari Imana yaduhamagaye uzi ko ufise umuhamagaro ico Imana yaguhamagaye shingira kuri ico nyene nturaba abantu nturabe ibigukikuje ariko hanga amaso Imana hamwe n'Imana yagutoranije niyo kwizegwa kandi irashoboye byose ayishaka kugushikaniza hagushikana n'akanoti ngaho onye uko babwiye basubire no gusaba akanoti kandi ngo imicoro no ivyo nibisanzwe ivyo nibindi ntituje muri ivyo nibindi ego ivyo nibindi urakoze cyane murakoze namwe hanyuma mwibuke gusa ico nobwira abantu indirimbo iri kuri YouTube pour le moment wimbo wa Sifa iri kuri YouTube n'inyuma y'iyo ndirimbo turiteze gukoreshwa n'Imana ibindi birenze mu gihe gikwiye muzobishikirizwa iri kuri YouTube genda ukande subscribe ukande share ngo share barayikanda sorry gato nukande share ugire share ariko ugire na comment share uragira uko urakoze cyane yap yari Jamaicano kuri microphone behind camera NZ niruze umuntu wavyibusha amafoto mu designer bukuru nimwe mukenera rabi nimero ngo hepfo hama kora subscribe like share na comment kuri Home Flavor TV Home Flavor we love you